nukiza Yesu Yesu nukiza ingwara zanje z'umutima Yesu kiza haratoze hasi ariko abo Yezu azoba aciye hafi muraheza mwuname n'icubahiro cinshi mu musenge mu mutima wanyu hanyuma duhejeje kumutembereza kugira ngo mumuninahaze tumusenge kandi twakire urukiza rwiwe ubwo ku mutima n'ubwo ku mubiri mu nyuma turaheza dushire hamwe tumuninahaze kuko nuwo kuninahazwa akora byose neza. Yezu turagusanganira amashi menshi wenya guhora ku ngoma turaguhaye amashi wowe uje kutugendera Mwami Yezu icubahiro ni rwawe Mwami Yezu turagukunda Mwami Yezu amashi n'ayawe isi yihimbagwe n'inezerwe Mwami Yezu turahimbawe twega igihugu cawe wowe uje kutugendera wowe uje udusanga mu byo turimo byose Mwami Yezu turakwakiriye abapapa barakwakiriye abamama barakwakiriye imisore n'inkumi turakwakiriye ibibondo turakwakiriye Mwami Yezu kandi urisanze mukunzi wacu kandi turakwakiriye mu mitima yacu turagusasiye mu mitima yacu wino Yezu Mwami Yezu turagukengurukiye cyane Mwami Yezu nawe wundi dukunda nkawe none Mwami Yezu turagukengurukiye Mwami Yezu kuwa kane waradukijije ku munsi waje waradukijije uyu munsi uraje kurangiza byose yavuze ati numvise nabonye amahoro y'igihugu cyanjye none ndaje kubatabara Mwami Yezu turagukomeye amashi ikimenyetso cy'uko tukwakiriye kandi tukwemera mu mitima yacu dore turakutugirije ibiganza umuntu wese arakumwengana kutugirije ibiganza kugira ngo tukwakire Mwami Yezu turagukengurukiye turagukengurukiye uyu munsi abarwayi bariko barakira turagukengurukiye ko batagira amahoro bariko baragira amahoro turagukengurukiye kuko uratanga ubuzima uraje kugira byose bishasha mu buzima bwacu Yezu Mwami wacu n'urengane utadukozeko muvukanyi Yezu ari ngaha mubwire izawe mubwire ntutinye Yezu ndakwemera Yezu ndagukunda Yezu ndakwishimiye Yezu uri ubuzima bwanje Yezu nta wundi ankunda nkawe urakaza mukama Yezu urakaza mu mitima yacu urakoze Yesu we waje kungendera uno munsi ariko je ndi magara make narakuvuye ko umutima wanje wuzuye urwanko umutima wanje wuzuye inzigo ndagusavye ungirira ikigongwe mukama Yesu ngirira ikigongwe bose nase kurekurira abangiriye nabi ngirira ikigongwe ku macakubiri yuzuye mu mutima wanje amacakubiri y'ubwoko amacakubiri ya politike amacakubiri y'intara nje ndagusaba ngo ungirire ikigongwe ku busambanyi kuraho nisambanya kurankora amasanamu
naramenye ko ari we mwami utanga ikigongwe, niwe baje ngo intama zironke ubuzima. Nje kugusaba ikigongwe kuri bose naharitse, bose naciye inyuma uwo twubakanye, bose nahemutse kw'ibanga ryanje, kw'ibanga ry'ubuvyeyi, kw'ibanga ry'ukuba ikibondo gisonera abavyeyi. Nje kugusaba ikigongwe wose ndi ntagondwa, nje kugusaba ikigongwe kubusuma bundimwo, kububeshi bundimwo. Nje kugusaba imbabazi, nje kugirira ikigongwe Mukama Yesu, girira ikigongwe Mukama Yesu. Kanatsinda uri Imana y'ikigongwe, izina ryawe ni munyakigongwe. Mukama Yesu turagusanganiye, ndagusanganiye mu izina ryanje, ndagusanganiye uko ndi kose, ndaguhaye ikaze muri jewe mwami Yesu. Kanatsinda uri Imana igendera igihugu cayo. Mukama Yesu ndaguhaye Yeriko hanje, ndakwakiriye mwami Yesu, ndakwakiriye mu ngeso mbi zanje nguhize, kuko uri Imana ikiza. Ndakwakiriye mu ishari ryanje nguhize, ndakwakiriye mu magirwa mwami Yesu, kuri Imana yangendeye. Ndagusanganije amashi menshi cyane, uri Imana nyamana, uri umwami w'abami, uri umukiza, urabohora Yesu. Yesu urabohora, urakaza mwami Yesu. Isange mu banje, isange mu rugo rwanje mwami Yesu, isange Yesu, isange Yesu, isange Yesu. Yesu mwana wa Dawudi girira ikigongwe, Yesu mwana yanje girira ikigongwe, jewe naragucumuyeko. Naragucumuyeko Yesu mwana nakomerekejwe n'abavyeyi sindabatahure. Girira ikigongwe ko ntamwumva kandi nkamwubaha. Girira ikigongwe aho byananiye gutaha uwo twubakanye. Girira ikigongwe aho yambabaje bituma ko ndamubabarira. Mwakire mu mutima wawe, mwami Yesu ndakwakiriye, mwami Yesu ndagukunda, mwami Yesu ndakwishimiye. Mwami Yesu naho rero nugendagende mu buzima bwanje, mwami Yesu niwinjire mu buzima bwanje muri kano kanya. Mwami Yesu nusagure ibicumuro byose, mwami Yesu samura amasezerano ahose nagendeye mu bapfumu. Mwami Yesu nusagure ibicumuro byose, samura mwami Yesu kuraguza imitima mibi yose intera mw'ijoro, imitima mibi yo kwisambanya, imitima mibi y'akabaregwe, imitima mibi y'indwara, imitima mibi y'amacakubiri, imitima mibi yo kwisambanya. Mwami Yesu muri kano kanya ndabisamuye mu izina ryawe. Uri ngaha nagira amahoro, mwami Yesu ndagukengurika kuko urambohora, ndagukengurika kuko urampa ubuzima. Uri mwiza Mukama Yesu, amashina yawe Mukama Yesu. Urakoze Mukama Yesu kuko urambohora, uri kurangiza igicumuro. Mwami Yesu ubishatse wonyiza, Yesu ubishatse wonyiza. Yesu mwiza agahinda, Yesu mwiza akabonge, Yesu, Yesu, Yesu,
mikoro y'inda numbabarire Yesu ntabare ungize ibikomere byose natewe n'abavyeyi ungize ibikomere natewe na papa yanyihakanye ungize ibikomere byose natewe na mama aho yantaye ungize ibikomere byose natewe n'abo tuvukana Yesu ungize ibikomere natewe n'abo dukorana ku kazi bandogobereje Yesu 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 ni wowe wo kuntabara ni wowe wo kuntabara ndakweretse kahise kanje Yesu ni wo kumbohora aho mboheye ku bapfumu aho mboheye ku barozi ni wowe wo kuntabara Yesu 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 mukiza wanje iwe mwana wayo ehekukaba Yesu jewe ndagwaye nje kugira ngo unkize mukama ndazi ko ubishoboye ndakweretse indwara zanje zo mu mutwe ndakweretse indwara zanje z'amaso ndakweretse indwara zanje zo mu mashi ndakweretse indwara zanje zo mu mazuru ndakweretse indwara zanje zo mu mihogo Yesu Yesu reka twese tuvuge izina rya Yesu Yesu tuvuge amaboko Yesu 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 gira ikigongo ungize Yesu ungiza Yesu Yesu nungize indwara zanje z'umutima Yesu ungize igitigu rero igitigu canje kigeze kure bose barabambye ko atakivamwo bakindiriye urupfu muri iyi minsi Yesu nungize Yesu ni wowe bucarira bwanje Yesu ni wowe mpanze amaso ndavuga nitwihweze Yesu amaso Yesu dusubira Yesu tuzeye k'ubukiro Mukurabe Yesu. Mwami Yesu unkize Yesu mukiza wanje Yesu nawe nishimiye Yesu nundega rutamuzeko Yesu mwana wa Dawudi ngirira ikigongwe Mwami Yesu urakoze kurangiza urakoze kuragira amaoperasiyo indwara zananiye abaganga wowe urazishoboye izina ryawe abarwayi barakira izina ryawe impumyi zirabona izina ryawe bipfamatwi birumva Mwami Yesu rero ingo zitararonka ibibondo Mwami Yesu nuronse ibibondo ingo zitararonka ibibondo Yesu kiza amakanseri Yesu kiza sida kiza estoma kiza amavi kiza ibishishito kiza mu mavi kiza mu nda Yesu ntumwandanyande ndambaje ingoma zawe nyeranda Mwami Yesu ingoma zawe nyeranda Mwami Yesu nizingize kutumva neza kutamotegwa kubera nta peti mfise kubera ndwaye Yesu mumukagirira Yesu Yesu ni muzima muri Ukaristiya nyeranda irababaseteri yaraba Oya babarasa irababaseteri yaraba Oya babarasa irababaseteri yaraba Oya babarasa
Mwami Yesu kuri uyu munsi ndemeye kugukurikira ndemeye kugukorera umwami wanje ni wowe mwami Yesu ahandi hose naba niyugaranye kubera ubwoba mwami Yesu ntawundi nzosenga ntawundi nzokorera atari wewe nzavuga ko ari wowe wanyijije Yesu ndahezagiye abo dukorana ku kazi Yesu ndahezagiye abasaserdoti Yesu ndahezagiye abayihebeye Imana Yesu ndahezagiye abantu bose wanje Yesu uyu mwanya ibibazo n'ibyuguruka mu izina ryawe abagira akazi ntibagira akazi abatagira baronka amahoro abatagira ubuzima ntibaronka ubuzima abanyeshuri ntibiga bamenye abarimyi ntibimbure abakozi ntibagira poromosiyo Yesu turabishoboye Yesu Yesu ni mwiza ndagukomera amashyi izina ryawe Yesu ndakawezagiye izina Yesu urakoze Yesu ubwira urakoze Yesu urakoze rwose kumbora urakoze rwose kumbwira mushaka Yesu uri mwiza amashina yawe mwami Yesu Yesu uri mwiza Yesu ndakunda Yesu ndakomera Yesu ndakwishimiye Yesu nabonye nawe Yesu urakoze rwose gusamura abapfuye imitima mibi yose urakoze rwose kugira byose bishatse mu buzima bwanjye urakoze mukama Yesu urakoze